kera rero aho bamwe bavuga ko ibikoko byavuga kumbura abantu bihweza nayo ngo n'ibiti bigawa muri ico gihe nyene rero hoba hari umwana yavuye iwabo kwase ava kwase rero ahavuka agenda kuri gwibunyina ariyo rero sekuru avyara nyina aca amutukishashi isugi uvuga aramugabira ati yewe kidegedege uragirira neza yanakizo gukunde mukurane maze uzuyisabishe mu banyaruguru nukuvuga ya miryango myiza ntibitevye rero se nakarashengera umwana asigara rezo n'umuhungu w'imfura ari winarume aho umwana yariko rero agerageza ubuyabaga ntibitevye umusore acika igikwerere rero amaze gushika igikwerere arihweza ati none nkora iki kizira ntiyari kubanza umwanzi muhana aca yibwira ko ategerezwa kuja kubwira nyina ko akaruri kibunarume kamuguze imiryango yaze kabaye rero urumva imiryango yamaze kwaga karabaye naho umuvyeyi nyakuntunga ntiyatevye kuvyumva acaterera mu nzira aja rero kumukomereza yanga abanwa kugira bamuhe inka sekuru yari yaramugabiye arashikara aramutsa wabikoze musaza wari w'inarume wa muhungu basimbira kwisunzu arararira cyane ati rice urige ngo nyagikwerere cyawe kigira kangahe mu bana ba data uraruzanye aho yo ntanga gukubita mu gwa data umuvyeyi ataka abagabo birasendwa umwana atahuka kuva ico gihe rero umuntu akoze igikorwa yiteze gusarura amaso agahera mu nzira bavuga ngo watashe nk'uvuye kuragirira inarume kuko uyu mwana yarareze izo nka araziragira akiri arazikurikirana azi ko hari mwugwiwe none ngo yatashe imyizi bafu Kazoza FM, be your own boss.